ngaho nyene hari n'ivyagiye bigaruka mu makomantere agiye atandukanye ugasanga hari bariko baravuga ngo ico giterwa barakizi ngo coba gishobora no gutandukanya imvyaro mbega aho mwubaha umuco umeze gute kuba nko kuri we usanzwe warabinonosoye usanzwe ukizi bihagije urazi akamaro kaco urazi bivamwo urazi ico bikora akamaro biba bifitiye abantu mbega abo nabo babwira gute nivyo kuri twebwe twabirondeye kuri internet hanyuma ivyo rero mu byo twasomyemwo barabivuga birimwo hanyuma kandi no ngaha hanyene mu Burundi twarahuye n'abantu bakuze bavuga ko ivyo bintu hari ico babiziko hanyuma ukurikiranye bajya abantu usanga bakorera mu bintu by'ubuvuzi bw'ikirundi canke ubuvuzi kama bobo bariko baragusigurira imiti iva mu kibonobono uca wibaza ati none kumburengira ngo Burundi rero hamwe tworima ikibonobono gusa twoca tubaho kuko bobo barakwereka ko kuva mu mizi gushika hariya mu mababi ari imiti gusa yigendera ishobora kutuvura kandi izimvye cyane ku isoko mpuzamakungu rero nivyo barabivuga ariko twebwe ivy'ubuvuzi tuvyinjiramwo vy'ukuri kumbure ivyo abakorera mu vy'ubuvuzi nibo bazovyinjiramo ariko kuri internet barabivuga kandi no ngaha mu Burundi ariho n'abashinga intahe ko babikoresheje ariko twebwe mu vy'ubuvuzi nituvyinjiramo uravuze ko nawe ubisoma kuri internet atabuhinga ubifitiye atapreve ubifitiye ko bavuga ati naka yarawufashe hamba birakunda atandukanya imvyaro nico gituma utobishingira intahe ariko tukiri ngaho nyene nubu hari abataranyurwa bataramenya neza na neza iyo koperative ikora gute hari ikintu kimwe wigeze gutubwira aho uheruka ngaha kubijanye n'amahera asabwa kugira ngo binjire muri iyo koperative Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro mukumwe na Benishu kuri kamera tukumwe na Zombi turi mu kiganiro kora kubwejo tuvuze kora kubwejo tuvuze dukore cyane ejo hazozo turi abantu bateye imbere ibyo byose rero nibishobora gukunda tudakuye amaboko mu mpuzu ngo dukore tudashize mu nguvu zacu twese biraturaba abakunzi ba TV birabaraba kandi nanje biranda uwo musi rero turi kumwe n'umwe mu basanzwe ko barakora cyane ubwango ejo hazoza bazobara abantu bateye imbere n'umuhungu rero akiri muto yaracengaha ubushize aje kudusigura ibijanye n'igitego c'ikibonobono hari benshi bashobora kuba barakurikirana ico kiganiro ariko kandi hari benshi bashobora kuba batacumvise imbere yuko twinjira muri ico kiganiro kandi musabe yidondora abakunzi bacu bashasha bataramwumva batazi n'izina ryiwe batazi n'ingene bisanzwe bimeze abanze bidondore hama tuganire adusigwe neza na neza ingene bigenda ingene ariko ariteza imbere kugira ngo natwe tuvyumvireho ntavyisangize nyenda kwakire muri Roy TV. Murakoze cyane ndaramukije ubwa mbere abariko baradukurikirana kuri ino televiziyo ya Roy ku mazina nitwa David Tuyisabe nkuko mwabivuze ndacara umusore ko nditeza imbere mu bijanye no kurima igiterwa c'ikibonobono hanyuma aho mba naho ninganye mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu Kanyosha murakoze ndabashimiye kuba munyakiriye ubugira kandi turagushimiye natwe cyane David rero numwe mu basore bakiri bato afise umugambi wo kurima igiterwa cizwe ikibonobono igiterwa ciza cyane aho mu misi heze yaje aradusigurira aratubwira neza na neza ingene ico giterwa gisanzwe kimeze aratubwira ubwiza bwaco aranaduhimiriza kukirima kwinjira muri koperative ya kugira ngo twifatikanye nabo ejo hazozo turi abantu bateye imbere hari ibibazo byinshi byagiye bigaruka hariho abanyuzwe ndetse kandi hariho n'abatanyuzwe ari naco gituma uno musi agarutse mu bwami bwacu bwa Roy TV kugira ngo basigure neza abibumvise ejo ntazotera imbere wenyene tuzobe turi kumwe mu iterambere ry'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 hataranagera kandi burashaka gukunda kuko navuga ko hari umwe ariko arakora cyane ko hari umwe mu bahungu bakiri bato ariko arondera urundi rwaruka ngo bakorane ejo hazoza turanashika no mu 2040 tuzobe twamaze gutera imbere David tukiri ngaho nyene hariho benshi bumvise kirya giterwa cyane
hariho amakomantere agiye agaruka, hariho bamwe bari bakizi n'abandi batari basanzwe bakizi. Turaza kugaruka kuri komantere zimwe zimwe, ugasanga abantu bagiye bavuga ko barumvise abakora indege mu Kayanza, barumvise kandi abakora igitoro ngo mu macupa. Uno musi namwe barumvise ivyimviro vyanyu, barumvise ico mushaka gushikako, ariko nta cizere bafise bivanye n'ivyo bagiye babona. Nigiki nk'ijambo ry'ihumure wo babwira kugira ngo bareme, ahubwo baze n'inguvu nyinshi mukorera hamwe, ngiki wo babwira mu kubatera intege? Murakoze cyane, nkuko mubivuze, menyeshe ariko baradukurikirana ko ubushize twaragerageje kuvuga ibijanye n'uburimyi bushasha mu Burundi bw'igiterwa c'ikibonobono, hanyuma aho twahamagarira abarundi bose ababishaka, abarimyi, abanyamitahe, gwaruka eka bose kugira ngo baze binjire mu ishirahamwe ryacu twashinze ikoperative yitwa Kibonobono Oyo. Twarababwiye yuko muri Kibonobono Oyo twipfuza kuba twokirima cyane kugira ngo tugihingure, turonkemo amavuta, turonkemo ifumbire, turonkemo imiti ipoma ibitegwa, hama kandi ko muri ayo mavuta dushobora gukoramo inganda zitari nke kugira ngo turonke amavuta yo kwisiga, kugira ngo turonke lubrifiant y'amavuta basuka mu motere, tongere kandi turonkemo igitoro kivuye mu bimera, icyo twita biocarburant mu gifaransa canke biofuel mu congereza. Rero kumbure nkuko mubivuze, benshi baragize amakomantere baravuga ati muri nk'abandi, hari n'abandi twabonye baza bavuga ivyo, none vyahereye hehe? Hanyuma twebwe nk'umuco notanga kuri iyo komantere na general ibonye, usa nuwo n'abandi bafashije kuri ya komantere nyene. Hariho abandi bacu bavuga nti oya samanyanga, iyo turi ino muri bino bihugu turi ivyo bintu turabikoreramwo, nk'uruganda jewe nkoreramwo, ivyo nivyo dukora. Rero samanyanga turifuza yuko twobishikako nkuko turiko turabisobanura. Ivyo nivyo kugira ngo tubishikeko nuko tuba dushize ingufu hamwe, nuko tuba twaronse abadushigikira mu buryo bw'impanuro, mu buryo bwo kuduha uburyo, mu buryo bwo kudufasha no muri tekinike. Aha nogira ko nk'akarorero kuri ico kibazo nyene, narabonse abarundi barenga kuri 5, harimo n'umurundi ari ngaha nyene hafi muri Uganda, yaramfotoreye aranyereka vyose, arambwira ati jewe nkorera umushinwa yaje avuye muri Chine, araza ashinga uruganda rurima ivyo bibonobono ngaha, ruhingura ibivuye mu kibonobono. Yaramfotoreye aranyereka, ndanamubaza n'ibibazo naje ndamubaza, none uriko uraraba vy'ukuri birimo amafaranga? Arambwira ati iyo aba bitarimo amafaranga aba yarasubiye iwabo muri Chine, ati kuko twebwe turamukorera kandi tubona aguma yagura akarere, ahinguramo ibintu bishika kuri 4, aca bishora muri Aziya. Ore yaranteye intege, arambwira ati kubuzanyije ciyumviro mu Burundi, ndaguteye intege ahubwo gikomeze, natwe aho tugeza tuzogufasha. Rero ntitwifuza ko vyoba nk'abandi kuko abindege canke ibindi sinzi vyabashikiye, ariko twebwe ivyo twifuza yuko twoba benshi mu Burundi, tukakirima mu buryo buboneka, tukacimbura, kuko dushobora kugishora ari ntete canke tukagihingura tukagishora ari amavuta. Aho nyene narabonye abantu bari muri Amerika banteye intege, barambwira ati twaravye ku urubuga Amazon, ibiva mu kibonobono birazimvye cyane, ahubwo uruwo gutera intege gose kugira ngo natwe mu Burundi dusubire turonke ibindi bintu dushora ku isoko mpuzamakungu. None rero nosaba yuko boza bakadushigikira, tudashigikiwe bosanga dushitse hari aho tugeze tukananirwa. Rero nosaba ufise ico cose yoterera kugira ngo uyu mugambi ushoboke, aze dufatanye. Uwo nico nobivugako.
tukiri ngaho nyene hari n'ivyagiye bigaruka mu makomantere agiye atandukanye ugasanga hari bariko baravuga ngo ico giterwa barakizi ngo coba gishobora no gutandukanya imvyaro mbega hoho mwubaha umuco umeze gute kuba nko kuri we usanzwe warabinonosoye usanzwe ukizi bihagije urazi akamaro kaco urazi bivamwo urazi ico bikora akamaro biba bifitiye abantu mbega abo nabo babwira gute okay nivyo kuri twebwe twabirondeye kuri internet hanyuma ivyo rero mu byo twasomyemwo barabivuga birimwo hanyuma kandi no ngaha hanyene mu Burundi twarahuye n'abantu bakuze bavuga ko ivyo bintu hari ico babiziko hanyuma ukurikiranye bajya abantu usanga bakorera mu bintu by'ubuvuzi bw'ikirundi canke ubuvuzi kama bobo bariko baragusigurira imiti iva mu kibonobono uca wibaza ati none kumburengira ngo Uburundi rero hamwe tworima ikibonobono gusa twoca tubaho kuko bobo barakwereka ko kuva mu mizi gushika hariya mu mababi ari imiti gusa yigendera ishobora kutuvura kandi izimvye cyane ku isoko mpuzamakungu rero nivyo barabivuga ariko twebwe ivy'ubuvuzi tuvyinjiramwo vy'ukuri kumbure ivyo abakorera mu vy'ubuvuzi nibo bazovyinjiramwo ariko kuri internet barabivuga kandi no ngaha mu Burundi ariho n'abashinga intahe ko babikoresheje ariko twebwe mu vy'ubuvuzi nituvyinjiramwo uravuze ko nawe ubisoma kuri internet atabuhinga ubifitiye atapreve ubifitiye ko bavuga ati naka yarawufashe hama birakunda atandukanya imvyaro nico gituma utobishingira intahe ariko tukiri ngaho nyene nubu hari abataranyurwa bataramenya neza na neza iyo koperative ikora gute hari ikintu kimwe wigeze gutubwira aho uheruka ngaha kubijanye n'amahera asabwa kugira ngo binjire muri iyo koperative ikibonobono oyo hari benshi baca bibaza none mu mafaranga 6000 asabwa kugira ngo umuntu yinjire muri iyo koperative iyo 6000 izokora iki ugasanga abantu bariko baribaza mbega tuyinjiramo gute bizokora gute tuzokunguka gute ugasanga uno munsi nta nyishu ihagize ihari kuko twagize amahirwe ugasubira ukagaruka turashaka ubahe umuco ukwiye murakoze cyane mumbajije ikibazo kigaruka cyane mu byo turiko turakora by'ukuri nshobora no kuba nibagiye gushimira bariko baradukurikirana benshi baratwandikiye benshi baranerefonye benshi baranyandikiye bakeneye kumenya uko vyifashe ariko bageze kuri ico kintu c'uburyo baca bibaza ati none kubera iki uburyo bwoba bucungerewe gute ziho bari icizere vy'ukuri yuko turungitse uburyo bwacu bushika iyo bugiye hoho bizogenda gute umuco tuzobona gute turagerageza rero gutanga umuco ariko ntiba bikwiye aha namwe bwe mutugirira neza kuduha kano karyo kugira ngo dushobora kubisigura neza kubera abatari bake barashoboye kurinda reka mvuge ko barinze ubwo buryo barabutanga mbere nk'ubu twavuze 6,000 nivyo ariko nk'ubu ugiye kuraba ararenga 6,000 kubera tumaze gushinga kibonobono oyo nka koperative nivyo kwinjiramo koperative ni 6,000 ngo twaravuze tuti none ko tugomba turime kibonobono tuzoba dusaba abarimyi tuzoba dusaba abantu bato bato tuzoba dusaba abantu baba bakeneye kushishikara biteza imbere none tuzobafasha gute turavuga tuti oya reka duce twugurura microfinance ya mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mbere tuca turaja no mu banki nkuru y'igihugu BRB baraduhimusha n'ubu rero turabisa na microfinance nayo yitwa kibonobono yemewe n'amategeko ikorana ni koperative ya kibonobono oyo mu bijanye no kuzofasha abarimyi kugira ngo ntibajuragirike ivyo rero vyaciye vyongereza burya buryo 6,000 rero nivyo imigambi yose nta mugambi n'umwe ushoboka ata buryo buhari ya hama kandi ivyo 6,000 uwo mengo ni make ariko kandi ni menshi abantu kugira makenga nk'ubu twakoresha limikash mu kuyatanga bo rero aho natwebwe twabona neza yuko tuko turatera makenga abantu ariko icabidutera ubwa mbere
nk'impamvu twakoresha limikaje ntitwari bwaronke abantu baduserukira mu ntara za ruguru ariko nk'ubu inyuma y'iki kiganiro twarabaronse none avuga yuko gushika ubu intara zose ziraserukiwe zirabisaba ziserukira tumaze rero kubona ko batwitavye kandi umugambi bawushima rero kugira ngo dukuremo amakenga tubereke yuko ivyo turiko turakora vy'ukuri tuzi ivyo turimwo twaciye twugurura konte muri kopeke kuko kopeke iri hose iyo konte rero duca turayibroka turayifunga twifuza rero yuko ivyo kwegeranya uburyo bw'abifuza kwinjira bari hagati mu gihugu tuzoca tubereka ababijejwe hariya baca batororokanya ubwo buryo bakabujana kuri ya konte yugaye natwe tudafise uburenganzira bwo kuja gukurako amafaranga hanyuma mu gihe rero tuzaba tumaze kubona abarimyi abashizeho uburyo bariya rero babaserukira tuzoheza tubahamagare tugira inama nibo bazotanga uruhusha rw'uko ubwo buryo tubutora ubwo buryo rero ati bukora iki ubwo buryo nk'ubu turakeneye kurima ikibonobono hariho imbuto zisanzwe ziri ngaha mu Burundi kandi nazo nyene abazifise bisaba tuzigure umva ubwo buryo burafasha mu kugura imbuto hanyuma hariho amatongo hariho abayatwemerera abamaze kuyatwemerera ariko kandi nubwo tuba tuyahawe ku buntu birasaba ko tuyarima hariho abazorima nta gukorera ubusa rero birasaba yuko ubwo buryo buzohemba abarimyi hariho abagronome bariko baradukorera ivyigwa vy'ingene uburimyi buzogenda byose berekane integuro kandi bazokurikirana ivyo bikorwa umva nibokorera ubuntu ubwo buryo buzofasha guhemba abazoba ariko barakora ubwo buryo turafise amabiro turafise amamashini dukoresha turafise abakozi bitanga mu kubwegeranya turafise urumva ubwo buryo bukoreshwa gutyo hanyuma ico twiteze umwimbu munini cyane kubera ikibonobono ngira ko mpamagarira vy'ukuri umuntu wese yokumva kano kamo nshizemo cyane cyane abana bibujumbura imvukira nituko turababona turabakeneye cyane bivanye nuko ikibonobono mu byo tubona nkuko bavuze tubisoma kuri internet ni imwe mu maproje canke mu migambi uyu mugambi tuko turavuga anaco gituma numva no shiramwo ingufu nyinshi cyane mpamagarira abarundi bose babishoboye gukora kwinjira muri no koperative irimo ikibonobono kubera hari ibihugu vyinshi nabonye n'amareta yavyo yatevye arashinga intahe mu vyegeranyo vya leta vyatanzwe bikemeza neza ko ikibonobono kiri mu bintu binyaruka kuduza amikoro y'abene gihugu bari hasi babona bari hejuru ko byongereza amikoro kubera cerera umwanya muto hanyuma kikera gatatu ku mwaka cyakurikiranwe neza kivamwo amatoni menshi ayo matoni avamo amadolari menshi urumva umwene gihugu yarimye ikibonobono biroroha yuko anyaruka kuronka inyungu rero ubwo buryo bwabo tumaze kubukoresha muri iyo nzira hanyuma tugashora umva ko wa wundi yatanga uburyo nawe ariko ntubagira muri ano mashira hamwe tuca twicara tukagabura akanyaruka nawe kuronka ibigaruka kumwunganira ibigaruka kumufasha kandi mu mwanya muto ivyo buryo rero no yivyo kandi nk'ubu rero ubu biroroshe ni hagire abatinya babana bari hanze twifuza kubikorana ubugwa neza n'ubuntu kubona nka je ndacari muto sinkeneye ko none izina ryanje kandi nk'ubu naho nohongira ya ndifuza kushika no kubiruta ikibonobono ndifuza gushika ku nganda zirenga 5 ndazibone mu gihugu zivuye mu kibonobono ndifuza kubona ifumbire ndifuza kubona amalibrifia kumwe nabivuga ubushize umva rero sinohera ku kwiba canke mukonona uburyo twegeranije mu bene gihugu ni bene wacu ni bashiki banje n'abavyeyi niyo nohungira hariyo bene wacu rero nifuza ahubwo yuko abatari bake bafise ubumenyi boza tugafashanya kugira ngo nimba uburyo tuba twabwegeranije dushoboye kubikoresha neza tugere kwihangira rero nta kindi novuga atari kubamara amakenga ego vy'ukuri nibaze dukore
babandi bari hanze bafise umutima wo kumva bavuga ati noryoherwa mbonye abo nashize ku gatumba hari ibintu bariko barakora bibazanira amafaranga nkuko mbona muri Madagascar, muri Kenya, za Haiti, za Angola, za Ethiopia, za Jamaica bashima ko ikibonobono cabadugirije amikoro. Rero nibagire investissement yashiremo uburyo kugira ngo binyaruke, hanyuma turabe ko natwe nk'ubu twifuza yuko kira ku mwaka niburi twoza turabona ni miliyoni nka 3 z'amadolari avuye mu kibonobono. Ivyo rero nibiharuro biri hasi tukirimye gose nko tuvyifuza vyorenga cane. Tukiri ngaho nyene hariho abariko barifuza ko nko kwinjira ugasanga mwari mwaraborohereje bariha amafaranga kuri Rimikash toge bagaca binjira vyorosha, ariko no musi murateye imbere mu rugure microfinance novuga ko hariho mugomba mukore vyemewe n'amategeko ko Rimikash ushobora kumenya ati nakandungikiye ushobora kurungikwa n'abantu benshi. Ubu musi nk'abo wabifuza kwinjira mbega binjira gute? Ni ku ntara, ni ku mazina, ni kwiyandikisha, bizogenda gute ko umugure microfinance mugiye gukorera habona? Abantu bazokwinjira gute? Bazozana kugira ngo baje muri iyo koperative yanyu, bizoca biragenda gute? Abari ku ntara bo kwinjira ku ntara hariya, abari ngaho Bujumbura baze bashike ku biro canke banyandikire, abafise kwizera bandungikire kujya nyine kuri Rimikash, ntibayarungikira jewe, bayarungikira kuri code canke nimero ifatanye na konti, hanyuma bakaca bafotora irya foto. Jewe kubera ibi naravyitangira naravyihebeye njyama amasaha 3-4 gushika ubu ku buryo nta kancika. Baca bandungikira irya foto, baca bayifotora bagaca bayindungikira, ca ndabashira muri groupe. Nk'ubu abikoze ari nk'uw'Ingozi akabikora kuri Rimikash, ca ndamurungika muri groupe y'abanyengozi. Hanyuma kuko ubu twadugise groupe imwe, ariko nk'ubu groupe zamaze kuboneka zitari. Rero abo bandanya babikorera kuri Rimikash nabo nyene ni sawa, kuko nk'abari hanze nta bundi buryo boshobora kubikoramo, kandi nabo nyene turabakeneye cyane. Rero babandanya bikora kuri Rimikash, mugabo abari mu ntara twifuza ko bazobikorera hariya nyene. Nta buryo nshaka ko busubira kuza ino iwacu, nibikoregwe hariya, amba tuzogira ama control, turabe uburyo bwose twegeranije uko bungana, hanyuma dufatira ingingo hamwe n'abavuye muri zo ntara zose, dufatira ingingo hamwe. Tubu rero harageze ku buryo twoshobora kubudebloka dutangure kubukoresha. Rero niwo niwo muco notanga kubyifuza gukoresha Rimikash, nibabandanye bakoresha Rimikash mu gihe batugiriye icizere. Ako kandi nk'ubu nibaza ko abatari bake baragira amakenga, ugasanga ko tubasaba atanze zirya swimire kwaca agira ko n'ibintu byo kuziganya, ugasanga aravuga ati okay simire reka ndayahebe akayatanga, mugabo amaze gushira muri groupe akabona ingene vyifashe, ukazubona aravuze wow Chembo nari bon vraiment, insiguro muduha ni nziza, ndanezerewe kubona namwe yo kuziganya arayatanze. Rero nk'abadandaza bajya abantu bakora ibintu bito nibaze ubwa mbere ba profite, sinzi ko no bivuga, baze baronke ako karyo kandi bashobora kuziganya bakaronka ingurane batiriwe barajuragirika nta mvyingwati ntaki n'inyungu nto ibice 2 kwijana. Niba nk'ubu tugwa 100 uzotuzanira amafaranga 200 ku kwezi, umva ni nko gufasha. Ivyo rero twabikoze kugira ngo bajye abantu bato tubafashe, kandi borema nubwo vyoshika kuriha bikagorana. Asanga afise umutayi hari ya buri yaburimye tuziko turakora, tuzomera ingene tumuduza tumuyengayenge kugira ngo nawe nyene abe ku rugero, abeho neza nk'abandi. Kwico twifuza nuko tubona abantu ko babayeho baryohewe. Niryo hangiro dufise, kandi haronde yo kuri mikibono twifuza gukora n'ibindi vyinshi. Nk'iyi microfinance dufise icivugo citwa zero célibataire. Tukeneye guhangana n'ibintu byo kurongora abantu batevye. Abajenero nibaze, umuntu wese azi yuko ejo bizoshika akubaka, naze muri microfinance dubereke ibiharuro, ibyo twasomye mu bitabo
tugeneye kubishira ngaho oya pana iminsi yose kuzokwama tugenda gutega amashi abazungu no bijya abazungu bakora no ngaha twoshobora kubikora ya ni ibintu bisanzwe kugira twumve ngo abazungu barahembwa na Kadafi yari yabikoze ari umwirabure nkatwe ego naho yari umwarabu ni umunyafrika zika systeme rero birakunda ko no ngaha twozikora amahoro ubu turayafise umutekano turawufise leta iduhimiriza gukora turayifise leta iduhi uburyo bwo gukora turayifise president umujama wacu n'umukunzi we ariko barakora none cyo tuma tutiyunga ngo dukorere ikihe rero bijya abazungu bakora tukeneye tubibone ngaha mu Burundi bijya abakuru baje ba diaspora Fabrice akunda kuvuga ati uburundi twobugira Dubai birakunda yuko natwe bari abantu bitwa bato jere nibo mvugira muri kibonobono oyo bari nibo dukeneye kugira ngo aba diaspora bubaka amazu bakora ivyiza bisayanganisha igihugu natwe hariya naho tube turaduga duhurize hagati uzoje usanga kuri ryahangiro rya 2040 tuhashitse twese tumerewe neza ya tukiri ngaho nyene mbere ko turangiza hari abakunzi bacu canke abantu benshi bagiye bakurikirana iganiro ca mbere ndetse n'abazokurikirana kigiye kuzokurikira ugasanga ko hari bazambega David ivyo bintu wowe yavyimviriye gute byagenze gute yabitanguye gute ugaca usanga kugira ngo abantu bagire inguvu barakeneye kumenya iyo David yavuye barakeneye kumenya niyo David ashaka gushika imbere ko turangiza turashaka uducire ku mayange utubwire wavyimviriye gute kugira ngo uhige ico giterwa wiyumvire gusangiza abantu umunsi koperative ikirakura rimwe abantu benshi ariko abantu benshi mugira ngo bagire inguvu barakeneye kumva icimviro cawe ca mbere cakujemo kugira ngo wiyumvire kuzokoranya abantu wiyumvire kuzoshigikira ico giterwa. Okay, narakoze cyane ikibonobono umunsi wa mbere ndondera amakuru y'ikibonobono nariko ndakora amasabune hanyuma rero birashika ndahomba mwomvye nongera ndagaruka mu 2022 kongera kwigerageza mu isabune nsanga byaraduze nsanga amabeyi ari hejuru nkakora mpomba kuko gatahe kari gato niho rero nahereye kwiyumvira nti none ko kwishure batwigishije ko ikigazi kibantu bashusha none mu bihugu bikanye izi sabune zose mbona dukoresha ngahe zitavuye hanze tuba twazikoze mu mavuta avuye mu umuse nawo uva mu kigazi none ikigazi kibantu hashusha ahakanye naho bigenda gute icimviro cavuye aho cavuga je no niyumvira ikintu kizoduha amavuta hama kandi urumva ariko ntonyene nabona savonoro ari ryo shiramwe rikomeye rikora amavuta nkavuga no abashize imitahe muri savonoro nibaza ko gushika ubu barabaye abagwiza tunga havuga none mu bindi bihugu ndase abagenzi banje usanga bari aha hafi nyere Zambia bashobora kuvuga ati ino usanga amahinguriro akora nk'ibinyobwa usanga ari nk'amahinguriro amajana 4 rero twebwe ugiye kuraba ngaho ihinguriro rikora nk'isabune ni rimwe abandi ugasanga bari kuri 10 haca nibaza none nta kintu twokora natwe turonka amahinguriro 2 3 4 akora ca kintu nyene kugira corohereza abene gihugu n'abandi baronkereho naho rero umva narimvira ko isabune nkavuga je nzokora ikindi kintu ndifuza kubona ikindi kintu shambana rero kibonobono nabonye ibintu byinshi nivyo biva mu mavuta birahari ariko nakunze ikibonobono kubera ibiva muri ico iri yafumbire iva mu kibonobono irakomeye cyane je nabo tuvugana hanze bamaze kuyikoresha barashima ku mwimbu itanga hecha nsanga ifumbire turayikeneye cyambona mu kibonobono amavuta yo kwisiga turayakeneye nk'ubu nk'imavuta y'ikibonobono aro n'ibindi bintu bayavuga ko mbona nyene kumenga abarundi benshi nk'agace mvukamwo usanga bibahangayishije baravuga ko myanka ntabonana nengo n'ibintu ngo vy'amarozi vy'amashetani abazungu nyene baravyanditse kandi baravuga yuko kabisa uyakoresha ngo n'umurozi ngo ntiyinjira urumva ndavuga antuka ibi bintu abarundi turabikeneye rero naje nkunda cyane ikibonobono ndavuga nti bon ikibonobono cyasanga kandi ni ibintu vyimezaho ni ibintu bimeze nk'ivyatsi aho giteye hose gica gikura cihakunzeho gitanga umwimbu munini cyane amatoni atari make cyambona rero kandi nuko nabazungu ariko baragisukamwe amahera ahaje nuko mvuga ndi umwe orabaho hanze ngaho Nigeria Kenya
ye Ghana je ndi muri groupe yabo barashushe kuturusha avuga no abandi niboshuha mbona ivyo bariko barashuhamwo mbwira amahirwe yo kubibona nkabisoma canke nkavyumva ivyo bavuga nkumva ivyo bariko baravuga natwe tugume dukanye ngaha none bibashuhamwe twe nitwo bishuhamwe tuzoguma tuja kubakorera kugeza ryari ubu ko tubona ivyo bakora ko internet yaje tukaba tubona ingene abandi bakora natwe reka tubipime rero nuko niko vyagenze maze no kubipima nkabona ya mavuta ubwanje ndayahinguramo n'amaboko kandi nkabona n'amavuta menshi cyane navuze n'amavuta ndonka mu ntete zingana ibiro 3 nkaronka amavuta ngana gutya ari machine naho mbajije muri shine baca barambira yuko ikibonobono kivamo amavuta menshi cyane no gusumba umuse avuga iyi ni deal uwo bikora ibi mbona muri Madagascar n'ahandi bashima na leta ya Haiti mu 2016 yemeje yuko ikibonobono cafashije abene gihugu muri ico gihugu kubaho neza avuga natwe no nawe no mu Burundi twofuma tubitera ku nkengera z'amabarabara naka rero umugambi witwa ewe Burundi urambaye ni biti mu bindi mbere binyaruka no kuzana imvura ko byo no mu gihe cici biguma bikomeye ndavuga nti n'ubuhoho biraremvye gose bisa neza cyane ndavuga nti twofuma tubishira muri uwo mugambi wo gukingira ibidukikije rero icimviro naho cavuye narakunze ndabusoma bwose ndabusoma ukeneye ko tubona n'amasomo yandi ndafadika cyane kuko ikibonobono nakigize ubuzima nakubwiye yuko mu ntango ko njyama usigaye njyama amasaha 3 ubu telefonye byose bose ndabakira iyo niyo adresse yacu bisigaye navyo nuko ndabivuze unkeneye urashobora kunyandikira cyangwa ukantelefona ukansa mubonano tukapangana uko duhura turakeneye abafyuza kudufata mu mugongo ni dufate mu mugongo mudushigikire abandi bose nageze ko n'umukobwa ariko ararira ngo je ngo Burundi bwanje sinzi ko namwamubonye ingo rero wemvestise mu kibonobono kugira ngo uburyo bwawe buduze bari abandi bantu bato barashaka kubaho nawe bigizemwo uruhara n'umuvyeyi wacu ashishikaye kudushigikira ndazi haraho to kumva kino kiganiro mugabo acumvise yumve ko hariho n'ikibonobono gishobora kuzana $1 mu gihugu tugushimire cyane tunagutere n'intege iyo migambi ufise ako karere uri kuragura abantu bose uri kurabumvisha bizogenda bitera imbere ntituzokumve mwaratanguranye umwete nk'ubu mwarakoze cyane mwaritanze kuryama amasaha 3 n'amasaha make cyane umuntu abakeneye kuruhuka guheba umwanya wawe nk'ukitangira rundi gwaruka ugakora cyane ugange jojo umuntu ateye imbere turashaka zo kumva umusaruro mwiza turashaka zo kumva bageze kure ibindi biganiro bikurikira zo ukoreshe turiko turagurisha twa turanka $1 tuzokoreshe turi kuri tele tubona umusaruro aho ugeze nivyo tukwifuriza hamwe nawe mugiye gukorana natwe ndibaza zo duhari shimire cyane namwe bakunzi ba Roy TV mukurikirana ikiganiro cyane ndabashimire cyane gose abakurikirana ikiganiro cya mbere amakomantere yanyu abamushigikiye n'abamubajije ibibazo nibaza ko abishuye ndanabifuriza cyane kwinjira muri iyo koperative mu kumushigikira gukorana nawe tugire ingufu nyinshi zo hazozo turi abantu bateye imbere dukore cyane Burundi buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzaba mu nzira y'amajambere mu 2060 buzaba bwashikiriye iterambere rirambye byose rero nibishaka gukunda tudakuye amaboko mu mpuzu ngo dukore Roy TV rero yari hayihangiye cyo kugendera abene gihugu mu kubashigikira mu kubagendera mu mirimo yose baba barimwo na cyane mu kubatera intege ndishimire cyane rero na cameraman zombi twari kumwe ari we yatumye amasanamu ashikira ameze neza n'amajwi ameze neza cyane shimire cyane n'umutumire twari kumwe ndanamwifuriza ibikorwa byiza ndabashimire cyane namwe bakunzi ba Roy TV abataraga subscribe mande mukurikana ubwanyo bya Roy TV amakuru mashasha yizeyo au revoir.